akamaro ko guhimbaza no gutazira Imana, gushima Imana, kuyitazirira ivyiza idahengeshanya kudukorera. Muze mwitegereze umwana w'umuntu kubera twamana ivyankenerwa, twamana ivyo dukenye, usanga bitubangukira cyane gusenga dusaba. Usanga umwana w'umuntu arabangukirwa gose kuvuga ivyankenerwa vyiwe, icyabuze, icyakenye, ahananirirwa, aho bimugore, ugasanga yibera muri ivyo. Ariko Imana ishobora byose, izi byose, ibona byose, kandi y'urukundo, ibigomba tuyishime, kuko bijya bindi navyo bibirirwa ngo irazi ko tubikeneye. Tugira rero tuvugane ku majambo yo muri Bibiliya. Narondeye iki cigwa nagikoze, narondera muri Bibiliya, nico gituma ntaza kwigisha birebire, nza kwigisha integuro. Nimwumva kandi nshanze indimi muze kunyihanganira, kuko hariho ivyo urondera ugasanga vyanditse mu Gifaransa, wabishira mu Kirundi ukumva uhava ubishiramo intege nke. Hari aho rero bavuga bati guhimbaza Imana, louer le Seigneur, bisobanura ngo célébrer. Rero gucelebra nuvuga ngo ikintu wabonye ko ari cyiza, usa n'umuntu agira kigirira umunsi mukuru, ugira ugihimbaze mu ikoraniro rya benshi, bose bamenye ko ico kintu uri kuragishima. La célébration. Louer le Seigneur, c'est aussi proclamer ses bienfaits. Ukamamaza, ukabivuga kumugaragara. Ngira mvuge kumugaragaro ivyiza Uhoraho yakoze. Wabura umuhinga wo kuririmba ukabiririmba, wabura umupoete ukabivuga nk'icesi. Uko Imana iguhaye kubikora ukabikora, mugabo abantu bakumva ko uri kura proclama ivyiza vy'Imana. C'est aussi confesser, ukavyatura, ukabivuga. Ngira nkonfese imbabazi z'Imana, ngira mvugire ku mugaragaro ineza y'Uhoraho Imana, ngira mvugire ahera hayo ivy'ubuntu bwayo nabonye. Ariko kandi ngo louer c'est encore faire des déclarations. Ngira ngo mwumvise umukozi w'Imana yatanguye yatwugururiye amadeclaration yatuvuzeko, bijya vyahesha Imana icyubahiro. Iyo turiko turahimbaza Imana tunayitazira, bidutuma twitwararika kumenya Imana iciri n'icikora. Mu yandi majambo, guhimbaza no gutazira Imana bishira imbere ubukuru bw'Imana hamwe n'ibikorwa ikorera abantu bayo, ariko d'abord ubukuru bwayo. Burya imbere y'uko ukunda umuntu ntukwiye kumukundira ivyo agukorera gusa, ukwiye kumukundira icyari kuri wewe, kuko ni wamukundira ivyo agukorera, umunsi atazoba gishobora kubikora, urukundo rwamwe nawe ruzotituka. Imana ishimwe ko yoyo izama ishobora kutugirira neza.
izama ishobora kutugirira neza. Kuri abo rero bagomba kuyikundira ivyo bakorera, ndumva nabo nyene urukundo rwabo ruzogumaho. Mugabo Imana ntigomba ko tuyikundira ivyo dukorera gusa, ishaka tubanze tuyikundire iciri nk'Imana. Muri Yesaya 43 ku murongo wa 21, muze gushishikara mukurikira imirongo nayanditse n'amajambo aranditse ndayasoma kuri urupapuro. Havuga ko twaremwe kugira ngo duheshe Imana icyubahiro. Nous avons été créés pour le glorifier, pour l'adorer et pour le faire connaître, ainsi que pour l'honorer. Twaremwe ngo duheshe Imana icyubahiro, tuyihimbaze, tuyitazire, tuyimenyekanishe kandi tuyiheshe icyubahiro. Amen. Icyo nicyo twaremewe. Yesaya 43 ku murongo 21 havuga ngo abantu niremeye kugira ngo bamenyekanishe ishimwe ryanje. Yesu nahabwa icyubahiro. Imana ubwayo ivuga ngo abantu banje niremeye, nabaremye kugira ngo bamenyekanishe ishimwe ryanje. Kandi imaze kuturema, icyaha kimaze kuza mu isi, irazi ko dukenera ivyo kurya, irazi ko dugira agashomeri, irazi ko turwara, irazi ko dupfa, irazi ko dupfisha, irazi ko tugandara. Ariko naho ivyo vyose tubicamo, iraciteze ko abo yaremye tugaragara nk'abaremwe kugira ngo tumenyekanishe ishimwe ryayo. Imana irakwiye gushimwa cyane kandi ibihe bidashira, kuko muri yo niho tubonera ivyiza nyavyiza, les bontés de l'Éternel. Nta muntu mwisi muzobona mwiza nk'uko Uhoraho ari mwiza. Yesu yabwiye umuntu, yamubwiye ngo mwiza, mwigisha kandi mwiza, ati unyitira iki mwiza, ko ata mwiza ariho kiretse Uhoraho Imana. Ubwiza bw'Imana nibwo budutera kuyishima. Mu vyahishuriwe Yohana 4 ku murongo wa 11 havuga ngo mwami wacu Mana yacu, birakubereye guhabwa uguhimbazwa, icyubahiro n'ububasha, kuko ari wowe waremye byose, icyatumye bibaho kandi icyatumye biremwa nuko wabigombye. Haleluya. Urabereye gushimwa, birakubereye guhimbazwa, birakubereye ko tuguha icyubahiro n'ububasha, kuko ari wowe waremye byose. Imana nini mpamvu dukwiye kwishima. Bibiliya iratubwira ngo Uhoraho avyagiye hagati y'amashimwe y'abantu bawe. Ni igihe cyose muzoba mugomba kw'Imana iba muri mwebwe, muze mutangurire kukwishima. Amashimwe yanyu azoyiha ikibanza hagati yanyu. Sukurira, sukuboroga, sukuganya, eka n'ivyirazi ko bibaho ku mwana w'umuntu. Mugabo igituma n'abamarayika bashaka kwifatanya n'abantu n'ibinyabugingo bikavuga bati izina ry'Uhoraho rirashimwe mu isi, reka ubwiza bwururuke hagati y'abo bantu, nuko abo bantu baba bamaze kugira umutima wo kuvuga ngo tugira dushima Imana, tugira tuyitazire, tugira tuyikengurukire, nayo nyene aho iri mu ijuru ibone ko tuyishima. Nayo ikacisezerana ngo sukubibona gusa, ikiza ikasieja au milieu des louanges de son peuple. Imana irakunda ko abantu bayishima. Iruhande yuko bituzanira umugisha, nagira ndababwire ko gushima Imana ari kimwe mu bigwanishwa byo mu buryo bw'impwemu. Bibiliya ivuga ngo ukwiganyira k'umuntu ntacyo kumwongera ko na gatoya ku minsi yiwe yo kubaho canke ku gihagararo.
naho urira ukicuza ukanatundura, ntacyo bihindura kuri soro yawe. Ikintu cyonyine kigira icyo gihinduye nuko urugamba urugwana wegera Imana uyitazira, urugamba urugwana wegera Imana uyishima ku byo yagukoreye. Iyo umuntu adashize umutima ku ngorane ziwe ariko akiha gushima Imana, icyo gihe Imana yumva ko uwo muntu ayihesheje icyubahiro, yumva ko uwo muntu ayishingiye intahe, yumva ko uwo muntu asubire kwamamaza ku mugaragaro kuhora hari umwizigirwa. Mwibuke icyo Bibiliya ivuga ngo naho tweho tutoba bizigirwa, yoyo ihora ari umwizigirwa. Iyo turiko turabibwira abantu Imana yagaragaye ari umwizigirwa, iyo atabaye bariya nta kabuza na Jason abana. Iyo uri kubivuga uko, ijuru n'isi bifataniriza hamwe kumva ko ijwi ry'uwo muntu ryemeje. Hagati y'ijuru n'isi hariho ijwi ryemeje ko uhora hari umutabazi, kuhora hari umunyembabazi, kuhora hagira neza bugaca bukiye, kuhoraho ineza yiwe, ubuntu bwiwe, imbabazi ziwe bihora ari bishasha buri gitondo. Iyo uri kurabivuga gutyo, Satani hari yumva babaye, kuko Satani ahuko dushima Imana we yifuza ko twoganya. Ariko Mana, kubera iki ibi bintu bidushikira? Hari n'abaririmbye ngo kubera iki wavyemeye, ukamengo nyene turashinze urubanza imbere y'Imana. Kuki wavyemeye? Kuki biruku? Kuki bivyomeruku? Kubera iki twebwe? Shima Imana, kuko ngiriwe ko ngaho Paulo yandikiye Abaroma babwira ngo kubakunda Imana neswe no gutumbereza ibirake kuhoraho, kubayikunda byose bifataniriza hamwe kubazanira ibyiza. Iyo rero ushimye Imana naho uri mu ngorane, urugamba rwawe ruroroha, kuko la louange apporte la délivrance et la victoire. Ishimwe rituma ubohoka kandi ukagira intsinzi. Aho ngira murazi inkuru za ba Paulo na Basira mu matane mu ibohero, mugabaho kuganya atari komana. Kubera iki waretse ngo tuje mu ibohero? Ngo bashira ko barayitaziye, iminyororo iracika, inzugi ziriyugurura. Kubera iki? Ishimwe rihawe uhoraho Imana. Yesu nashimwe cyane. Iyi murazi inkuru ya Dawidi na Goliyati. Iki nico nkundira enseignement. Haleluya, amen. Ziza kuba nke mugabo mushishikare mutege ugutwi, ni nacyo gikuru. Mwumvirize icyo ndiko ndavuga muri iyo silence nyene, mutege ugutwi. Iki kintu nitwagitahura kiza kuduha intsinzi ikomeye cyane. Histoire ya Dawidi na Goliyati. Muribuka ko Goliyati we yavuga ngo ariko vyukura Abisirayeli ako gasuzuguro kabo kameze gute, ko bonzanira umwana w'umwana ngo aje kugwana? Nta ntwazangabo zari mu gisirikare cya Isirayeli. Kubera iki barungi tujya mwana? Ariko ntihari hagiye umwana, hari hagiye uhoraho yamenyereje Dawidi gutabarwa, kandi hari hagiye Dawidi agenda avuga ngo iyankijije imbere y'idubu, ikankiza imbere y'intambwe, iyashoboje kugwana muri biriya na biriya, ntinanirwa kukumpa wewe wantake bwawe. Ntihari hagiye rero agahungu gatoya, hari hagiye agahungu karimo ububasha bwinshi bw'Imana. Si igihagararo cy'umuntu rero, si kubw'inkomezi zacu, si kubwa experience yacu, ni kubw'uko twemera kuhoraho yadutabaye kuva kera, kandi ko ahora ari umwizigirwa. Nta kabuza no mu by'uno munsi azokomeza kudutabara.
Ni gitangaza rero ingene guhimbaza Imana bijana no kuyisenga. Kuko gusenga twese muze uzubwira umuntu uti hewe senga, ni wewe duhaye gusenga. Iryungane rya mbere petetre ni rya kabiri azoshima Imana. Mugaba yandi yose uratwibukira niba Imana, urazi niba Imana na bya bindi Imana. En fait ibyo tuyisaba ni 90%, 10% nabyo akabishima. Zaburi ya 86 ku murongo wa 5 kugeza ku wa 13 havuga ngo kuko wewe mwami uri mwiza wama witeguriye guharira. Mwumvirize aya majambo na nshaka muyumve mwingene gusenga usaba bishobora kujana no gushima no gutazira Imana en même temps. Dawidi muri Zaburi kuko wewe mwami uri mwiza wama witeguriye guharira kandi wuzuye imbabazi kuba kwambaza bose. Uhoraho we ahariragira senge, tega ugutwi ugusenga kwanje, umviriza ijwi ryo kwinginga kwanje. Ku munsi w'amarushwa yanje nzokwambaza kuko uzonyishura. Nta gihwanye nawe umbe arasubiye gutazira Imana. Nta gihwanye nawe mu bigirwamana mwami, kandi nta bikorwa biriho bihwanye n'ivyawe. Mwami, amahanga yose waremye azoza kwikubita imbere agusenge, kandi bazohimbaza izina ryawe kuko uhambaye kandi ukora ibitangaza. Ni wewe Mana wenyene uhoraho, ndangira inzira yawe nanje nzogendera mu kuri kwawe. Egeranya umutima wanje kugira ngo wubahe izina ryawe. Mwami Imana yanje, nzogushimisha umutima wanje wose, nzohimbaza izina ryawe ibihe bidashira. Nimba mwogira statistique ntoya, uyu muntu mu majambo amaze kuvuga guhimbaza no gutazira Imana nivyo vyabaye vyinshi gusumba rya ryungane rimwe ryavuga ngo tegera ugutwi ugusenga kwanje. Iyindi Zaburi y'ijana na 41 ku murongo wa 2 havuga ngo ugusenga kwanje gushirwa imbere yawe nk'imibavu, n'amaboko yanje kuyatarika kube nk'ikimazi cyo ku mugoroba. Ugusenga kwanje gushirwa imbere yawe nk'imibavu, n'amaboko yanje kuyagutarikira kube nk'ikimazi cyo ku mugoroba. Umwami Imana nashimwe cyane. La présence de Dieu, Imana iri kumwe n'abantu bayo. Abo bantu usanga bibaba bumva boyishima. No mwisi aho umukuru ageze, muze muraba aho umukuru ageze, abantu bose baratamba, abantu bose baravuga amazina, abantu bose barigina, abantu bose baravyina. Muze murabe namwe umukuru ahaciye. Nanzi n'utazi gutamba aragerageza apfe gutera amaguru kuko ari imbere y'umukuru. Abiyereka bakiyereka, abavuza ingoma bakavuza ingoma, abatamba agasimbo bose. Kubera iki? Bariko bigina presence y'umukuru muri bo. Mbega bicuriki presence y'uhoraho yaremye ijuru n'isi muri twebwe. Imana mu bantu bayo. Kubera iki tudaheza ngo tube spontane, kumva ko twoyiririmbira, twoyitazira, twoyivyinira, présence y'Imana y'inspira naturellement yo kuyihimbaza. Ndabaha inkuru y'isanduku y'isezerano. Murayizi isanduku y'isezerano ku bwoko bw'Abisirayeli, c'était la présence de Dieu muri bo. Nicyo gituma bayizigama cyane. Mu ngoro y'Imana bamaze kuyubakira ingoro yabikwaho nyene, bari ku rugamba, bari mu rugendo, isanduku y'isezerano yabagendera imbere.
C'était le symbole même de la présence de Dieu. Iyo sanduku rero yasobanura ibintu bitatu ku Bisirayeli. Muce mwumva Imana muri twebwe ikisobanura. Icyambere ku Bisirayeli isanduku y'isezerano yari intsinzi, la victoire. Icya kabiri kwari kurongorwa, la direction. Icya gatatu c'était Imana mu bantu bayo. Natwe rero Yesu rimwe mu mazina yiwe yitwa Emmanuel. Emmanuel, Imana iri kumwe n'abantu bayo. Présence y'Imana muri twebwe. Ndiko ndababwira ngo igihe cyose uzomenya ko Imana iri kumwe nawe, wumve ko wifatanije n'abera b'Imana kwitazira. Bizoguhesha intsinzi utibaza, bizoguha kurongorwa nayo, kandi bizoguha kumva ko Imana iri kumwe nawe. Abansi rero bamaze kubimenya, Abafilisitiya n'abandi barabanyaze iyo sanduku y'isezerano. Imisi Abisirayeli bamaze isanduku y'isezerano itari muri bo, bagize amarushwa akomeye cyane. Hanyuma Dawidi amaze kuyitahukana akayikurayo, akayikura mu ikambi y'Abafilisitiya, habaye ugutazira Imana gukomeye cyane. Ndagira ndabasomere amajambo yo mu gitabo cya mbere kivuga ivy'ingoma, mu gice cya 13 ku murongo 8. Havuga ngo Dawidi n'Abisirayeli bose bagenda biyereka biginagura, bari imbere y'Imana baririmba, bavuza inanga, amakembe, umudiho w'ingoma, ivyuma by'amajwi arengera n'inzumbete. Haleluya. Hajya twoja muri bajya abantu bariko baravuza y'ama instrument, muhasanga piano, sinzi ko hari drum hajya bazanye, ariko bundi iyo ngoma yabwirizwa kuhaba. Urahasanga n'amagitari, hari n'izindi instrument nyinshi, notama izi bavugiye hano. Kubera iki bumvise ngo biginagura n'amajwi arengera cyane, batamba batarika, kugeza aho umwami Dawidi yahatswe kubipfa n'umugore wiwe. Ngwari watanze kwe izamutamana gukorokana ko ishimwe ryari muri Dawidi, siryo shimwe ryari mu mugore wiwe. Dawidi yari kashima ko la présence de Dieu igarutse mu Bisirayeli. Umugore nawe yari ko yisusiya protocole, mugabo wanje ntakwiye gutambana n'abajya abantu. Ariko icyo sico cyari kibazo. Dawidi n'Abisirayeli bose bagenda biyereka, biginagura, bari imbere y'Imana baririmba, bavuza inanga, amakembe, umudiho w'ingoma, ivyuma by'amajwi arengera n'inzumbete. Nigeze gusoma umuntu yanditse avuga kuri abo ba bene data bavuza ama instrument. Ngira ndakivuge kuko turi kumwe n'abanyeshuri mu makampus n'ama university atandukanye. Burya hariho uburyo bwo kuvuza ama instrument bushobora gutuma ubwiza bw'Imana bwururuka. Dawidi yaravuza inanga, abadayimoni bakava muri Sawuli. Uwo muntu yaca yandika ngo intoke zacu dusenze hakaba ko amavuta ya mpwemu yera. Mukurikira iki kintu kirakomeye cyane. Womengo mpwemu yera ari mu mitima, ariko burya mpwemu yera ari no ku ndimi zacu kugira dushoboze kuvuga neza. Mpwemu yera ari no ku ntoke zacu kugira ngo icyo dukoze ko gihezagirwe n'Imana. Mpwemu yera ari no ku birenge byacu kugira ngo tugire umwete wo gutwara ubutumwa bwiza. Mpwemu yera ari no mu bwonko bwacu kugira ngo ivyiyumviro byacu bibe ivyiyumviro bitumbereye umugambi w'Imana. Niwe rero yandika avuga ngo intoke z'abacuraranzi. Amen. Ngo intoke z'abacuraranzi, ngo mu gihe zoba kw'amavuta ya mpwemu yera. Abandi tuba turiko turaririmba nabo batuvugiriza, hajya birahanahana biri kumwe.
ati barashaka kuzivuza mu buryo gutuma ubwiza bw'Imana bwururuka aho abantu bari. Zaburi 146 ku murongo wa 1 n'uwa 2 havuga ngo haleluya, mutima wanje nushima Uhoraho, nzokwama nshima Uhoraho nkiriho, nzokwama ndirimbira Imana yanje ishimwe ngihumeka. Ishimwe. Murambaza abaririmbyi bamwe twaba turirimbana no muri korale zimwe, babazana ariko kubera iki indirimbo za kino gihe nyinshi zivuga ku marushwa, zivuga ku ntambara, zivuga ibintu nyene vy'amarushwa, ariko muze muraba mw'abanyeshuri, muze murabe ama video ya louange et adoration mu yandi mahanga, mwumve thématique baba bariko bararirimba. Muze muraba Bongereza, muze muraba bo reka mbeke kuvuga amazina y'abantu, muze muraba abantu bari muri louange et adoration ingene batazira Imana. Ariko twebwe temezi z'amazaje ni Tobiya na Sanibarati, ico ntigihara. Tobiya na Sanibarati baraturembeje. Kibazo tari ku Mana yanje, aba bantu none nta kuntu Tobiya bo muruhuka, nta kuntu Sanibarati two muruhuka tugashima Imana ku vyiza yadukoreye. Imana ni yaremye isi n'ijuru n'ikiyaga n'ibirimwo vyose. Agumye ukuri, aha ni ku murongo wa 6 ko bariko barandika. Niwe yaremye ijuru n'isi n'ikiyaga n'ibiri muri vyo vyose, agumye ukuri gushitsa ibihe bidashira. Acira imanza impahazwa, agaburira abashonje ivyo kurya. Uhoraho ni wabohora imbohe, Uhoraho ni wahumura impumyi, Uhoraho ni wagorora abahetamye, Uhoraho ni wakunda abagororotsi, Uhoraho ni wazigama inyambukira, ashigikira imfuvyi n'abapfakazi. Ariko inzira y'abanyakibi arayigoramika. Uhoraho azohora ahangamye, ukurunganwe ruzogenda rukurikira urundi. Imana yawe Siyone, Imana yawe Shengero, izohora ihangamye ibihe byose. Haleluya. Iyo haleluya yanditse muri Zaburi. Aho ni kuva ku murongo Zaburi 140, Zaburi 146 ku murongo wa 1 kushika kwa 2 n'uwa 6 kugeza ku 10. Reka nsome nyarutsa, aha ndafise ahantu ngomba kubashikana gatoya. Guhimbaza Imana no kwitazira bidushoboza gukura amaso yacu ku ngorane zacu, tugahanga amaso Imana. Jewe nshiga ngaha ku Mutanga, nari mu mwaka nibaza wa mbere, kuko naba muri Tropicana buriya buzu hariya. Hanyuma nari nkije ndagira ikibazo igeragezo, hanyuma ndabura umutima wanje wose n'ivyiyumviro byanje byose bija kuri ico kibazo. Ingene Imana yafashije, numvise ijwi ngo sohoka. Ndava muri kajya kumba murana inguma ndakavuga ko ari gato, ndasohoka ndagaturuka inyuma nja kwegamira igihome. Ndavye hejuru mbona ukwezi, ikirere kirimo n'ibipfungu, ibicu pardon. Mu mwanya umwe igicu kikaza kigafuka ukwezi, hanyuma kikarengana ukwezi kugasubira kuboneka. Ikindi gihe hakaza igicu cyashika ku muco wa kwezi, kikaca kimera nk'igisanzaye, wa muco ugashishika ruboneka. Ahubwo cya gicu kikaca kiba blanc. Numva ijwi rimbwiye ngo ugashira umutima ku kibazo,
ikibazo cyawe kirabuza umuco ku umurika. Mugabo ugomba ko umuco urengera ikibazo cyawe navyo birashoboka. Ico kigomba ndakironsa. None naha naho ndiko ndategura iki kigo. Azo ukuye umutima ku kibazo cyawe, umutima ukawutumbereza kuhoraho Imana, intsinzi iraboneka. La louange ituma dushima Imana kuciri pour ses bontés, pour sa fidélité et pour son amour. Iyo twibutsa amasezerano y'Imana tukayihimbaza, nayo tuba turiko twibwira ko twemera ivyo yakoze. Ngira renda babwira amazina y'Imana. Nababwiye ko Imana tutayikundira vraiment ivyo dukore, kuko ntibikora ari uko yadushimye, bikora kuko ari Imana y'ubuntu. Mugabo ngenda babwira impamvu dukwiye gukunda Imana no kwishima. Amazina yayo nayanditse kandi ndayasome nta commentaire. Uhoraho yitwa El Shaddai. El Shaddai risobanura ngo, El Shaddai risobanura iki? El Shaddai risobanura ngo Imana ishobora byose. Aho ni mu Itanguriro 17 ku murongo wa mbere. Jehova, urumva Jehova El Shaddai, Jehova Sabaoth. Sabaoth bivuga ngo uhoraho nyene ingabo, ishobora byose kandi niyo nyene ingabo. Jehova Shalom, ico marakizi kweli, abantu bose basigaye baramukanya ngo Shalom. Uhoraho niwe mahoro yacu, ivyo musanga byanditse mu Bacamanza 6:24. Jehova Eloheka. Burya rero abantu basohoye ibisi si ibintu narondeye gose, hariho n'amatablo yanditse kwa aya mazina y'Imana. Yasohowe nibaza ko muri librairie évangélique ya Église de Pentecôte baba bakibufise, ariko ayo mazina mo yagonje, iyo tablo irahari. Jehova Eloheka bisobanura ngo uhoraho niyo Mana yacu yonyene. Kuvayo 22:57. Jehova Elion, Imana isumba byose. Jehova Rohi, uhoraho umwungere wanje. Jehova Rafa, uhoraho adukiza indwara zacu. Uhoraho Sidekenu, uhoraho ukugororoka kwacu. Jehova Adonai, Imana ikora ivyigomba. Jehova Elohim, umuremyi wa byose. Jehova Elohenu, uhoraho Imana yacu. Jehova El Olam, Imana ihoraho. Jehova El Gibor, Imana y'ubushobozi. Jehova Jire, uhoraho adutunga. Jehova Shama, uhoraho nihaba. Jehova Hosenu, uhoraho umuremyi wacu. Jehova Nisi, uhoraho ibendera yanje. Jehova Mekadishekem, uhoraho atweza. Mwumvise impamvu navuze ayo mazina. N'amazina akurangira l'identité de notre Dieu. Kumenya Imana dusenga tuyimenye mu mazina yayo, kuko amazina y'uhoraho aturangira icyo Imana iri, kandi na bimwe tugomba bica bikunda. Ikiri nico kitwereka icyo ishobora kudukorera. Muri uko kuyitazira rero tuba turiko turemera ko ari Imana nkuru, kandi tukemera ko notre dépendance niyo twisunga, tutayifise ntacyo twoshobora. Tugaca rero twemera ko yo yari umwizigirwa kandi igira neza ibihe bidashira. Ngira se nusoze Zaburi 150 ku murongo wa 6 havuga ngo igihumeka cyose. Haleluya. Igihumeka cyose ni gishima uhoraho,
Haleluya, niko vyanditse. Nagira mbaza aba biologiste, mbega ibi vyatsi y'igazon irahumeka? Igihumeka cyose, ibikoko, le monde animal, le monde végétal, le monde humain, twese ivyaremwe vyose duhurize hamwe gushima Uhoraho. Kurya amaraso ya Yesu atweza akadushoboza kwegera intebe y'ubuntu bw'Imana, niko nishimwe ryacu duha Imana itwinjiza muri presence yayo. Abaheburayo 10:19 havuga ngo, nuko bene data ko turi n'ubushizi bw'ubwoba bwo gushikanwa hera cyane n'amaraso ya Yesu. Conclusion. Intumbero yo gutazira no gushima Imana mu ndirimbo, mu masengesho no mu ntahe, no kugira ngo tuyihe ikibanza pour qu'il y ait de l'espace hagati y'umuntu n'Imana. Imana yumve ko ubucuti bwamwe nayo bwaronse ikibanza, kandi bigatuma imitima yacu igiriranira iyo migenderanire. Burya nta kintu kiryoshe nko kubona ufise uburenganzira bwo kuvugana n'Imana directement. Namwe numva indirimbo sinibuka bayirimbye, ariko ni nka bose ko ntuzigera, nta na rimwe mutazumva abanyeshuri baririmba ico kintu, kandi mugira neza muhemuye. Mugabo ngenda babwira ikintu. Umwe mu banyeshuri muri kaminuza ari muri stage ahantu kanaka, sindahavuga ngo camu bamenya, mugangira si wenyene byajanye n'abandi. Uno munsi ejo yanyindungikiye audio ambwira ati, umve pastor, gira icyo ufashije kuko abana ndiko ndafasha muri encadrement bariko batubwira ko ivyo kwizera bagira babihebe kuko bibaza ko Imana itabemera kandi yanse kwemera amasengesho yabo. None habaye iki? Urumva ngo bamaze umwaka urenga ngo basaba mpemuyera, none Imana yaranse kubaha mpemuyera. Ngo rero ngo bavuga ngo ko Imana yanse kuduha mpemuyera, kandi mpemuyera twumva ari wazorongora abantu akabashikana ku kuri kose. Twebwe turumva ko ivyo kumenya ukuri kose atari byacu. Urumva icyo kintu ko ari grave. Ngo none abana bahaye batugira ngo finalement rero ngo nta kamaro, ngo yaba Imana yagomba ko dushika ku kuri kose, ko ari muhema dushika nayo yari ko yaduhaye muhema. Ni none ni kubera iki bibaza ko atamuhemu bagira? Ngo bibaza ko atamuhemu bagira ko bataravuga mu rurimi rutamenyekana. Kireka rero ntaco nibava muri stage. Icyo cigwa tuzokinonosora. Gutazira Imana rero bituma umutima w'umuntu uvugana n'Imana directement. Batanze le résumé. Mwumvise ko hajya hano ntahatevye? Hajya hano sinahatevye bene data bo muri kaminuza. Sinahatevye kuko nimba ho bahashikanya abantu bibaza ko Imana itabemera, murumva ko hakeneye inyigisho zikomeye cyane. Le résumé rero benshi bavuze bati, la louange nous conduit dans la présence de Dieu. Cyo cyambere. La louange actionne le bras de Dieu, ituma ukuboko kw'Imana gukora. La louange vous apaise car elle vous place au-dessus des circonstances hostiles. Ngira sozere nkoranye n'abanyeshuri bamwe bamwe ibi nahejeje, kandi nkorana n'abashefu. Abashefu babiri ba Université y'u Burundi muze hano, n'abayijere babiri bose muzi ko muri abashefu muze ngene y'abantu 200.
abashefu uwa mbere n'uwa kabiri utahari mu musubiriza ariko 20 muze ngaha kandi ko ni muze mwege ko batabaze ngira nje ndabona abapresident aba babiri n'aba kaminuza y'u Burundi aba nabo n'abayigere Saint-Michel aba université y'u Burundi ama campus ni muze wewe ni he igere Ngagara muri kumwe n'ikege okay gira hiya wewe nawe igere Ngagara Mutanga INSP sa Rohero Wimaser nawe Mutanga 1 2 3 et 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 atasikie batatu aba responsable bandi batatu icyo nibagiye kubabwira nuko nari nashatse ko muzana Bibiliya zanyu z'ikirundi birakunda sinyarukanye Bibiliya z'ikirundi utefise nta cara bumutizi aba bantu ibi bintu ndabahaye bonyene baca babisoma sivyo ikirundi cyiza some neza kundi musubiramo hanyuma inyuma ya mwebwe twaduhejeje cyadusaba sivyo n'amajambo menshi yerekana akamaro ko gutazira no gushima Uhoraho reka duhere kuri yo dusome Zaburi igice c'9 ku murongo wa 2 ndakunezerererwa nkiginagura ndaririmba ishimwe ry'izina ryawe wewe usumba byose amen amen Zaburi 28 dusome ku murongo w'indwi haravuga ngo Uhoraho niwe nkomezi zanje n'inkinzo yanje umutima wanje uhora umwizigira ntatabagwa nico gituma umutima wanje unezerwa cyane kandi nzomutazirisha indirimbo yanje amen amen Zaburi igice 34 guhera ku murongo wa 1 gushika ku wa 3 nzokwama mpimbaza Uhoraho ibihe byose ishimwe ryiwe rizoba mu kanwa kanje urudaca Uhoraho niwe umutima wanje uzokwirata abaciye bugufi bazovyumva banezerwe niwe nimuhimbazanye nanje Uhoraho dushirane hejuru izina ryiwe amen Zaburi 42 umurongo wa 11 havuga ngo mutima wanje niki gitumye wicuriki niki gitumye umpagararamwo niwishimira Imana kuko none nzosubira kuyihimbaza
niyo gakiza ko mu maso hanje n'Imana yanje. Amen. Zaburi 63 umurongo wa 4 kugera kwa 5. Uko niko nzoguhimbaza nkiriho, nzotarika amaboko mu izina ryawe. Umutima wanje uzohazwa nkuriye umusokoro n'ibinure. Akanwa kanje kazogushimisha, iminwa inezerewe. Zaburi ya 66 umurongo wa 16 n'uwa 17. Yemwe abubaha Imana mwese, nimuze mwumve nanje mvuge ivyo yagiriye ubugingo bwanje. Nayitakambishije akanwa kanje, ururimi rwanje rwarayihimbaje. Zaburi ya 71 kubera ku murongo w'8. Akanwa kanje kazokuzura ishimwe ryawe n'icubahiro cawe umunsi wire. Amen. Zaburi 103 umurongo wa 1 n'uwa 2. Mutima wanje himbaza Uhoraho, namwe ibimbamwo byose muhimbaze izina ryiwe ryera. Mutima wanje himbaza Uhoraho, ntiwibagire ibyiza yakugiriye byose. Amen. Zaburi y'igice c'105 ku murongo wa 1 n'uwa 2. Abango nimushime Uhoraho, mwambaze izina ryiwe, mumenyekanisha ibikorwa vyiwe mu mahanga. Mumuririmbire ishimwe, muvugwe ibikorwa vyiwe byose bitangaje. Amen. Zaburi 108 kubera ku murongo wa 3 gushika ku murongo wa 5. Uhoraho, nzogushimira mu moko, nzokuririmbira ishimwe mu mahanga, kuko imbabazi zawe ari nyinshi zigera hejuru y'amajuru, ukuri kwawe gushika no mu bicu. Mana, nushigwe hejuru y'amajuru, icubahiro cawe kibe hejuru y'isi yose. Amen. Zaburi 139 umurongo wa 13 n'umurongo wa 14 haravuga ngo kuko ari wewe waremye amasigo yanje, wanteranije mu nda ya mama. Ndagushimira yuko naremwe uburyo buteye ubwoba butangaje. Ibikorwa vyawe n'ibitangaza, kandi ivyo umutima wanje urabizi neza. Amen. Zaburi gice c'145 umurongo wa 1 gushika ku wa 3. Mana yanje, mwami wanje, ndagushira hejuru, nzoshemagiza izina ryawe ibihe bitazoshira. Nzokwama ngushemagiza uko bukeye. Nzoshima izina ryawe ibihe bitazoshira. Uhoraho arahambaye, abereye gushimwa cane, ubukuru bwiwe ntibushobora guserangurika. Amen. Izaburi y'150 ku murongo wa 6. Igihumeka cose nigishima Uhoraho. Haleluya. Yesaya igice ca 12 umurongo wa 4 n'uwa 5. Kandi kuri uwo munsi muzovuga muti, nimukengurukire Uhoraho, mwambaze izina ryiwe, mwamamaze ibikorwa vyiwe mu mahanga, mumenyekanishe izina ryiwe ko rishizwe hejuru. Muririmbire Uhoraho yuko yakoze ibyiza bihambaye, ivyo n'ivyamamare mw'isi yose. Amen. Yesaya 25 ku murongo wa 1. Ewe Uhoraho, ni wewe Mana yanje, nzogushira hejuru, ntazira izina ryawe, kuko wakoze ibitangaza, ivyo wagabiye uhereye kera. Uri uwo kwizigirwa n'uw'ukuri. Amen. Ibyakozwe n'intumwa igice ca 2 ku murongo wa 46 gushika ku murongo wa 47. Kandi iminsi yose bashishikara kuja mu rusengero n'umutima uhuye, kandi wabo bamanyagura umutima, bakajya banezerewe n'imitima itagira akarohe,
bahimbaza Imana, kandi nabo bashimwa n'abantu bose. Umwami Imana akabongera iminsi yose, abama barakizwa. Amen. Ibyakozwe n'intumwa igice cya 16 ku murongo wa 25 havuga ngo maze nko mu gicugu Pawulo na Sila bariko barasenga baririmbira Imana, izindi mbohe zibumva. Amen. Icete Pawulo yandikiye Abaroma igice cya 14 ku murongo wa 11 dusome. Haravuga ngo kuko handitswe ngo nk'uko ndiho nikuhoraho agize, amavi yose azomfukamira n'indimi zose zizovuga ishimwe ry'Imana. Amen. Icete Pawulo yandikiye Abikolosayi igice cya 3 umurongo wa 16 havuga ngo ijambo rya Kristo ribe muri mwebwe rigwiriye, ririmo ubwenge bwose, mwigishanye, muhanurane, muririmba zaburi n'indirimbo n'amatazirano y'ibyampwemu, muririmbira Imana mu mitima yanyu, mubiheshwa n'ubuntu bwayo. Amen. Ibyahishuriwe Yohana igice cya 5 ku murongo wa 13 havuga ngo kandi icaremwe cyose cyo mu ijuru, mu isi, ikuzimu, hejuru y'ikiyaga n'ibiri muri byo byose, numva bivuga biti ibi byagiye ku ntebe hamwe n'umwagazi w'intama, umugisha, icyubahiro, guhimbaza. Ndasubiramo, kandi icyaremwe cyose cyo mu ijuru, mu isi, ikuzimu, hejuru y'ikiyaga n'ibiri muri byo byose, numva bivuga biti ibi byagiye ku ntebe hamwe n'umwagazi w'intama, umugisha, icyubahiro, guhimbazwa n'ububasha bibe ibyawo ibihe bitazoshira. Amen. Yesu nashimwe. Yesu nashimwe cyane. Ego, intumbero y'iki cigwa mwumvise imirongo mwaso. Intumbero y'iki cigwa ni ukugira ngo dukangurire imitima yacu, dusabe Imana yo mu ijuru itwigishe kuyitazi, kuyihimbaza, kuyiririmba, kuyishima. Amen. Tuyishire hejuru. Uyu murongo barangirije ko mu byahishuriwe Yohana ngo yumva ibyaheye, ibyo mu ijuru, ibyo ku isi, iby'ikuzimu, n'ibyo hejuru y'ikiyaga, ibigendagenda hejuru, ngo bihuriza hamwe byose kuvuga ngo iyi byagiye kuri ijya ntebe n'umwagazi w'intama w'Imana Kristo na mpwemu yera, birabereye ko bahabwa icyubahiro, ishimwe, ubukuru bwose. Amavi yose arakwiye gupfukama. Ndababwire, numva no basabira, nanje nisabira, nimba mwijuru imbere y'ubwiza bw'Imana abamarayika n'ibinyabugingo bashika n'inkoro hasi bavuga ngo tu es digne de recevoir la gloire, l'honneur. Twebwe abo mwisi tubuzwa n'iki kubikora? Twebwe abana b'Imana bacunguwe n'amaraso ya Kristo tubuzwa n'iki gupfukama no kumanikira amaboko Imana igihe cyose? Ubukuru bwose, icyubahiro cyose, icyitwa ishimwe niwe ubihabwa. Mugabe ikidusamaza ngira ndagisubiremo kuko nicyo tuca dusengera. Dusamazwa nuko twamana ubukene, dusamazwa nuko twamana imitwaro, dusamazwa nuko ugukunda kubwira ngo mbarira umutwaro wawe ndagusengera. Ariko je urukundo ndagukunze uno munsi, mes frères mes sœurs des universités, urukundo ndabakunze uno munsi rubabwira ngo twifatanye dushima Imana. Kandi suko nyobewe ko mufite imitwaro tumaze umwaka wose tuyisengera. Mugabo twifatanye n'ibinyabwiye, twifatanye n'abamarayika, tubwire uhoraho Imana byagiye ku ntebe yiwe mu ijuru,
tu es digne de recevoir l'honneur, la gloire, ubukuru bwose n'ubwawe. Kandi ntibabivuga bararamanga baguma bakubita inkoro hasi. Birakubereye bakaryama bagashikana inda zabo hasi. Imana ikabona ngo irahawe icyubahiro. Ndabifurije guha Imana icyubahiro. Amen. Ndabifurije guhora muyitazira. Amen. Ndabifurije kwigishwa na Muhemu Yera kuyishima. Amen. Kuko nawe utazoyishima yo iguma ibereye gushima. Kandi ugutakamba kwawe n'ukurira kwawe, c'est pas ça nécessairement la solution à tes problèmes. Mugabo wo kwameliora ubwo bucuti n'Imana. Iyi vyagiye hagati y'amashimwe y'abantu bayo, wo kwimenyereza kwihesha icyubahiro. Abantu bo twumva tutarira tutaganya. Abantu bakareka kutwumva tuvuga ngo biracitse. Abantu bakareka kutwumva tuvuga ngo werega hewe ngo ibara riraguye ibariri. Yesu ari ku ngoma. Imana iracari Imana. Tuyihimbarize ubukuru bwayo, imbabazi zayo. Pastor Ase yadusomeye imirongo turasubiramo ngo kuko imbabazi zayo zama ibihe bidashira. Nuko cyari icyo cigwa mbere yuko duhava dushishikana n'izindi programu. Nababwiye nti uno munsi nta haleluya amen nyinshi ndabazigako. Kandi urabona ko benshi baratekereje icyo mpa gusa ntiyabe habonetse abasinziye. Nuko icigwa carondera ngo umenye ngo ni wumva ururimi rwawe rugikarihiye kuvuga ngo ariko mana tanga wishime iki arya amazina nayabazaniye kugira ngo mumenye Imana mu mazina yayo, kuko izina ryose ry'Imana rikwereka icyo Imana ishaka kugukorera. Nivyakugora mu masengesho ugahamagara Imana muri arya mazina uzishugwa. Amen. Amen. Nivyakugora urahamagara El Shaddai. Imana ishobora byose. Nta ugomba ko Imana imushoborera byose. Bikakugora urahamagara Sabaoth nyene ngabo. Bikakugora urahamagara Jehova Shalom, Imana amahoro yacu. Bikakugora urahamagara Imana Eloheka, uhoraho Imana yera. Nivyakugora urahamagara Elion, Imana isumba byose. Urahamagara Jehova Rohi, Imana uhoraho umwungere wawe. Urahamagara Jehova Rafa, uhoraho adukiza indwara zacu. Urahamagara Jehova Tsidekenu, uhoraho ukugororoka kwacu. Urahamagara Jehova Adonai, Imana ikora ivyigomba, iri souverain. Urahamagara Jehova Elohimu, umuremyi wa byose. Urahamagara Jehova Elohenu, uhoraho Imana yacu. Urahamagara El Olam, Imana ihoraho. Urahamagara El Gibor, Imana y'ubushobozi. Urahamagara Jehova Yire, uhoraho azodutunga. Urahamagara Jehova Shama, uhoraho présent nihaba. Urahamagara Jehova Hosenu, uhoraho umuremyi wacu. Urahamagara Jehova Nisi, uhoraho ibendera yanje. Urahamagara Jehova Mekadishekem, uhoraho atweza. Murumva ko byose birangirira ku kwezwa. Musubire mu bibanza dusengere programu ikurikira. Utwo dupapuro ni mudutwara nta kibazo. Inyuma yanje haracariho ubundi butumwa bwiza. Icyo gituma tutariko turahamagara abihana canka abakeneye gusengerwa ku kintu na kimwe. Integuro kwiri nuko ico gikorwa kiza gukorwa umuvuga butumwa wa nyuma arangije. Mugabo kuri iyi ntambuko tugezeko, jewe ku giti ciwanje ndifuza ngo uhoraho areme muri jewe impwemu yo kumushima no kumutazira. Amen.
ndazi ko dufise imitwaro, ndazi ko mw'isi turi n'amarushwa menshi, ndazi ko umve mwese murabizi no mw'ishengero uvuze ngo abagomba ko tubasengera ku mitwaro, ishengero ryose cyarihaguruka. Nukuvuga ngo tubayeho dufise imitwaro. Mugabo naho biruko nimboraho avyagiye hagati y'amashimwe y'ubwoko bwiwe, nagomba ngo Satani n'ingabo ziwe batangure bamenyere kumva amajwi yacu ashima kandi ataziroraho. Niwa mutazira zo gutsindira Sanibarati, niwa mutazira zo gutsindira abarozi, murazi ko vyeza abantu bavuga ngo abarozi. Niwa mutazira azogutsindira ababansi bane batubwira ngo abansi ngo baduhore ingabire zacu, ivyo si kibazo. Hariho uhoraho aturinda, yavuze ngo yadushushanije mu biganza vyiwe kandi ngo inzitiro zacu azihoza kwa maso. Yesu rero nabahezagire muri uyu mwaka wa 2025 mu magroupe atandukanye y'aba université y'u Burundi, y'aba ma université privé. Genda ndabifurije ko mworonka inspiration tutazira Imana, indirimbo zanyu zumvikanemwo amashimwe n'amatazirano bihawe uhoraho. Zireke kuba indirimbo zivuga amarushwa, amagorwa, imitwaro, intambara zidusugereje, kandi c'est vrai zirahari, ariko uhoraho niwe ntore mu ntambara kandi azotuneshereza. Murakoze, Imana ibahezagire. Reka dusenge Imana, duhe kaze uhagarariye porogaramu tubwiye bikurikira. Mana yo mwijuru, data wa twese uhoraho, turaguhimbaje cyane. Aho uri mwijuru, Bibiri tubwira ngo inyonga zawe zinyurangana hirya no hino mu isi, zirondera bakubaha, bashima kandi batazira ukugira neza kwawe. Iri shengero riri ngaho imbere y'inyonga zawe Mana, ni bamwe wagirira neza, ni bamwe wakura mu ishayo y'urupfu ukabashira ku dusozi tw'ubugingo, ni babandi wezesha amaraso y'umwagazi w'intama w'Imana, uyu munsi tukaba duharurwa mu bana bawe. Ni babandi mufitaniye isezerano ry'uko wagiye kudutegurira ikibanza Mwami Yesu, kugira ngo à la fin de notre voyage tuze tubane nawe ibihe bidashira. Tukirorereye uwo munsi, umuririmbyi yavuze ngo nkirorereye uwo munsi nzohora ngushima. Amen. Ndagomba Mwami, tukirorereye umunsi tuzotaha iwacu mwijuru, ndagomba ngo duhore tugushima, twifatanya nabo mwijuru, twifatanya nabo mwisi, twifatanya n'ivy'ikuzimu, twifatanya n'ibihumeka byose kuvuga ko uhoraho uri mwiza, kuko imbabazi zawe zamaho ibihe bidashira, kandi uhora uri umwizigirwa ibihe bidashira. Turagushimiye Mana. Muri uyu mugoroba, iri joro rya mbere ritwinjije mu mwaka mushasha, imitima yacu ibogaboga mwishimwe ry'ivyiza udahengeshanya kudukorera. Imitima yacu yuzuye ishimwe ry'ingene watubereye intore mu ntambara. Turagushimiye, ntaco twagukenanye, ntaco twakuranye, ntaco twabuze mu nyonga zawe. Waradutabaye, waraduhagije, waraturongoye, waradushoboje, waradukujije, waratuzigamye. Turaguhaye ishimwe Bana. Icyubahiro, ubukuru bwose, inganji n'ubwami bikomeze kuboneka ari ibyawe ubu n'ibihe bidashira, mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Amen.